Haleluya. Why? Kuko tutemera ikintu na kimwe kigrinyota canke cepia canke uravyumva kigrinyota sur ma liberté, turihanga yidegemvya. Haleluya. Abantu barabambwiye ngo pasa ngo numvise mushaka gushinga intahe, reka nakubwira ikintu kimwe. Kubera ko ushaka gushinga intahe ntuyishinge, nuko quelque part uraboshwe n'ico abantu baza kwibaza ku ntahe yawe. Ariko Bibiliya ivuga ngo niwatinya gushinga intahe mu maso y'abana b'abantu, nande sizogushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Reka nakubwire shinga intahe pepe aho tuko abantu baza kuvyibaza. Uwundi akavuga ngo numvise noza gutamba haje imbere. Kubera ko mutaza gutamba ngaho imbere kandi mwahora muja muri boîte kandi muzi gutamba, mugira na gym tonique kubera mukunda gutamba, kubera ko toshika ngaho imbere. Why? Uraboshwe, urumva ubishaka ariko ntushobora kuza. Why? Satani yaraziritse amaguru yawe. Igihe mutima wawe wumva arico ushaka gukora, amaguru yaraboroze yawe yagize gute, yaraziritswe. Kandi aho hambere wari uzi gutamba, warakanyonga sakayonsa, ugahindukira ugahindukiza, barakwemera, wari gitangaza. Nawe urambona muri internet y'abantu b'abakobwa nyene baruguru b'abanyamuji, uravyumva bari bafise kuntu nyene batamba nyene, ukabona ko nyene uravyumva siko urabiza uraza abarundi bavuga ukuri kuko banyoye. Shango jewe ndamukunda yanyoye ngo acavuga ama verite. Kubera ko mutavuga ama verite ataco mwanyoye. Why? Nuko nta myidegemvyo, nta liberté. Kwera umuntu ari libre akora ico akwiriye gukora mu mwanya akwiriye kugikorako, ata indi pression extérieure imubuza kugikora, kuko we are free. Igihe cose nivana mu mwidegemvyo Kristo yampaye, ndababaza umutima wiwe, kuko j'annule son œuvre à la croix pour privilégier mon image canke ayandi makriteri ya société ashobora kuba ariko arica ubuzima bwanje.